wallahi ndakura izina ry'Imana mushidi je mbora abavye bamvye we ntacongera wambwa uzume umazi umugore wanje arihe point umugore wawe arihe amahera yanje arihe abagore nabi wawe acha kwanza blagiriza reka nisikie reka kwanza ibintu nk'ibi jewe ndangira iyo mwamujanye twumvikane basi anifanyia haraka mzee twumvikane turamusangiye jewe umugore wawe turamusangiye se wari wamunzani nishi mubazi yari azana umugore wanje uri hehe ngo muzanire umugore akuzanira umugore azindekana niyo mbakana ndoma baba ndiri mu kungwani imbwa kazi ni wewe waje ugatwara umuntu w'umuntu uzi neza ko ari yo seru gukaza ntahari kubera iki waje ntahari muja kwamara umugore ngira uri humye umviriza basersa Elsa umviriza kubera yuko urabizi yuko jewe nta nabi kandi byose nabikora mu kugufasha sivyo nanje mfasha wigore ndazi nturi bakure uba mu kinama fata moto uze hama bihere biheze vyume kati moto amahera yariye mutaka kongereza ko nayandi uri kurumva uri kura Elsa uko ni kuri kuranyishura jewe bariko baramfata nabi mwibarabara kandi sindabyara rero ni imbwa kandi kera yari yitwa sheri wa nani antore maneno nisikie sasa mubiheze n'umuntu wawe nyene mwebwe ngo yakwanza mani reka kwanza ivyo gushwana reka twumvikane mani umviriza rero umviriza bro reka tubiyage bihere nta kindi kintu nkeneye umviriza nta kindi kintu nkeneye nabanza mbwire hamwe reka rero tubiheze reka tubivugane rero vyose STV every story matters. Weye urende ko leto demo ese rya mu demo wamukuye ntaho nzima naho uzi umviriza rero ngo ntaho uzi ko mwazananye yahora nsanga nga kwanza ntiyatanguye nanje yatanguye n'umukozi wacu wanyu hama biza gute je ivyo bintu byanyu kwanza mbere sinkeneye kumenya byavuye no byagiye umugore wanje ari umugore wawe ya nteje nije umubaza siwe mugendana umviriza nawe ugire man uko biri nguko nureke kunduhishe kamanda hose kwanza abafana banje nta na rimwe je nshobora kubaje imbere ntavote ndabaraka mukije cyutsi bakunzi ba STV ndabahani ikaze muri isho kuko izi ni show kweli naye nk'umuntu anzindukire ngo umugore wanje je turasangiye umugore umviriza brother umugore ndamukwaje se uvuga ngo ndakwaje ko tumusangiye ahubwo wewe mbwira kijya kirara wazanye iyo cyantwari umugore jewe sije na mumbwira n'impamvu mwaje ntahari mukaca musiga mwugaye inzu kia kwanza mambo ya mitani umonda nisitaki leo nimeenda na gufuri ile nani ile gufuri be ko mambo yere gufuri nyana ibitse usurimenya harisha kushobora nagendaye iryandu sibo bayiriye no musenda mencho nikorera andi sinshaka byo kubabembereza no musina je ndi yersa batazi ico ndabakora nje ndakimenya twende wapi twende mu ndani au taki nakugwana biri mwari zenda mencho nikorera nani wabonye nani nambaye Tenido Sport twende sasa wambaye Tenido Sport siva ndo masipigani twende wende mbere bagutwange wewe niba tanitwanga nyuma pangoro abantu mutana dura kukupiga cameraman barimba nyimbo ngo timu wa vumbi oyo vipi tujya show tukora umuti rero tujya show nga de kuri kanzu no aciya kubadida nikuvuga je araje arantura ngo ndafise preve uri kuranyumva bro kandi mwe muri ko murajya amahera muba mumva ryoshe reka muvyumve andi uvuze twari amahera yagiye kugara ciyo ndi hanze ndiko yamutaye umugore wawe munana mu giferegi yaramubabaje vya hatari jenza kumuvugira umugore wawe nimba ari umugore wawe nyene urumva mu nyuma ujya mukoga yari yashavuye ujya musheri wawe nyene wa kera candaza ndamutwaye je sinagarutse ino sinzire vy'umugore wawe umviriza mani uko uvuze ngo wagize uku vyagenze uku banza wumveho nyine mbeho ubona komeza niki kwakiriho
nije biraba ivyo ya niwe biraba ko byose jewe rega nagiye abantu babona kuri kamera barabengene nigiriye kandi nagenda mutwaye ujya wundi oya brother umva jewe mani we genda mu biheze nujya mu bage abagore nabi wawe acha kwanza blague reka nisikie reka kwanza ibintu nk'ibi jewe ndangira iyo mwamujanye twumvikane basi nifanyia haraka mzee twumvikane jewe bijya bintu jewe urabona ndamukunda gukoze ko genda umuntu nkunda kubaha abantu ndakubahutse jewe rero mbizi ndangira rero iyo mwamuje canke ungire iyo ujya mukobwa we nyina banzu ndekure ntaco hama umbaze wandekure ndekura hama umbaze umva ndakubwira ikintu kimwe ngira rero ya je ndiko ndabikubarira jewe nagiye ujya mukobwa ndamusiga ya bintu bikazoza n'induru ntuzogira induru yiki ndabatinya baranyanda bitwariyo bashaka nisha umuntu none ivyo vyangombwa wavuze bibiri he unataka kubibona utabibona biko wapi sinshaka kuvyereka nshaka kuvyerekanye nebyo kandi nabonye turi kumwe urabifise urisi SRTN kandi sira pana siri gisanzwe mu yo mu kirimi cy'igifaransa n'urundi rurimi byose cameraman si tugendeye kwanza nechukwe moto kwanza mtu aende abafana ba STV bazobona vyinshi nabo brother tusisumbwani sana yani turahisishane mambo ndangira iyo etsari canke wewe nyene umuhamagare none wewe kwe gutamuronde uyo nyamwerisa kandi ari umugore wawe wa kera ni umugore wanje wa kera ivyo byamaze kuba expired okay byaramaze kuvamo byaravuyemo sawa uko byavuyemo rero urakeneye umugore wawe ariko nkeneye umugore wawe umugore rero umukeneye murondere ndamurondere naje kumurondera iwawe none nije namutwaye none umusi muza kumfata nabi muhira muza kumfata none turamusangiye je umugore wawe turamusangiye se wari wamunzani wewe nk'umuntu w'umugabo koma ushobora kuza mu rugo rw'umuntu motife nguzananye ngo nubundi gasinarinzi bimuza kandi narinzi nawe kuhari yambari yatsi ndafise preve ingene namuye amahera niyo mpamvu twazananye sawa iyo preve mufise isumba ubuzima bw'ujya mwayibiye nitwifise ni wayifise je ndabizi ingene mwayahanye sawa yego dufate ni wayifise siko ni wayifise ariko yarabikubwiye veut dire que nawe urafise connotation nkeye urafise ico biziko sivyo je rero imbere ya byose banza munyereke iki umugore wanje yari rero bro we nta nimero y'ufise kwanza umugore uyo ujya muherisa nayo rero murondere wowe nyene je sinja kumurondera wowe ntume kurondera umuntu kandi ari wowe ukeneye umugore ga n'umugore wawe si uwanje ngiye kuri yo ko n'umusi muja kumuvunagura mwari kumwe ubwo ntari cemeze ko wowe nyene utazi yari none manje ndakubaza ne nk'ubujewe atari hamwe ho guhohotera ubwo mumpora iki rona brother uri kuravuga ngo ngomba ndaguhora iki hubwo hamwe no sanga ari ikintu nakimwe yabaye andi nzokubahuka je sinkunda ingorane ico ni cambere uri kuranyumva gira rero vuba sinkunda ingorane inge gato jewe sinkunda ingorane muhamagare tugabanye kuvuga muhamagare kirasona Oui, allô. Allô. Ni sawa? Yewe ngunkure ko je umugabo wawe kweli. Ngunkure ko umugabo wawe je warandembe cyane karamfima. Karamfata nabi. Ngo wewe ngo je natwaye umugore wiwe. Ingo rero bivuge fresh. Umva watwaye jewe. Oya natwaye ujya wundi. None gute abagore banga uramumva ari. None wewe ni umugabo wawe kuko mege ugana byinshi mubazi yari azana umugore wanje uri hehe ngo muzanire umugore akuzanira umugore azindekana niyo mbakana ndumva twabandi ni mweke kungwani imbwa kazi ni wewe waje ugatwara umuntu w'umuntu uzi neza ko ari yose ukaza ntahari kubera iki waje ntahari uza kumara umugore mbwira uri humye umviriza basersa Elsa umviriza kubera yuko urabizi yuko jewe nta nabi kandi byose nabikora mu kugufasha sivyo nanje mfasha uyigore ndazi nturi bakure uba mu kinama fata moto uze hama bihere biheze vyume fata moto amahera yariye mushaka kongeza ko nayandi uri kurumva uri kura Elsa uko ni kuri kuranyishura je bariko baramfata nabi mwiberabara agufata nganda kurushinga ubwo niwo mutekeye jewe rero sindi ngwanyi kandi nta manguvu zo kugwana mfise wewe ingo gusa tubiheze umwanya muto kandi je sinshaka kuza gutumanya ngaho anize wowe uwo mwanya muto ingukoreshe neza gusa hama wigire kandi nuzuja muzana man biraba eseriye vyabi umanye tuvugisha basi tureke kubeshana basivyo wajya amahera ntayo wari brother
kandi umugore wawe kurya mushiri wawe nyene ko yavyemeye gamani amahera arahera kandi narayarondegwa ni nkuko basi bimeze gute amahera warayariye vya free andi je nabasabye testimony yemeza neza yuko ayo mahera nayaronse ariko hamwe yoboneka nakiza uzoyariye nazani arahariho nazani cemeza kumengo warayariye man nazani cemeza ko yayamaye ayo ko iri none kubereke aba kwanza kubereke basi utari kumusaba fresh ati impa para ngugira ati vyama mariage kwanza uri kuraba uraza ama commentaire y'abantu bako baragira urya mudemo wawe ni mubi ngo wahevye mwicuki ivyo nyene babona ko ari byo bibi nivyo namushimiye none wamukundiye nawe ko ari mu bajya amahera mu bana none andi nkubu ndakubaje ico uba washimiye uwo ari we wese muri kumwe ntazi wacumishura ko ariki ninamushima nkamugira uzoca ukimbaza nzocishura ariko ubu ntaho sinobimenya sawa prenoke rero naje ntakikwishuye mpaka nawe banje kundonkera inyishu waje sindwanye ega sinije nabivuze je kandi sinogwanya ngo ujya mu rukobwa ukunda wapura urukundo rugiye rushatse kandi ndabirazwe mbeho mwavuganya kubye kwageze wewe ntiwavyumva ivyo twavuganye mani yambwiye ko haje tumurindiye muhetse gusakaza je canda babisa mu vyihereze kandi je ubu sinzogaruka mu bintu vyanyu banza umvirize akaza canda babisa mu vyihereze ndabagumiza ko kamera gusa kugira ngo muko umunsi baza kumfima muhira bagakwa kunyi cyane mwari kumwe none umukobwa kwica gute umuntu w'umugabo we bigenda gute umukobwa ko akumanga sex feminine man muri no misi bari protege yabegamiye igiti kibisi uzumujya karura niyo mpamvu rero umaze kujya amahera yiwe hajya azogutsinda umunsi n'umunsi amahera yiwe nyene mbugitano yifise kirindi man umva uwo mugani ku barundi batwumva nubwo tutazi kirundi cyane bisobanura yuko ikintu kibagwawe mu gihe kiba kikuri mu ntoki ni kuvuga uno mwanya amahera ni gwaye kuko ari wowe uyafise ndayafise uravyemeka ntaye bwabikwemereye ndabikwemereye amahera niwe ayafise ariko avuga ati ntazoyamuha urumva Imana zose ngo warashitse asha naho nimbaje kugudrag kunyana je yambaye honyo ndraga se warafise ikintu yonkangisha none ujya wunda gukangisha andi vipi kuzohera utarazijyamana ingeze kuryohera utarazijyamana sawa ngwari sigeshe kudoha ngo umugore wiwe maniga mwivyihereze basi niho fresh umugore wewe ngo waramutwara twara je naramutwaye umugore none ngo nawe mutwa Elsa wifuze umusuramenye umugore wanje ari kurasara ndamuhetse yira umugore wanje ndamuhetse kwanza imbere y'ivyo byose wamukoze iki navyo bakwari bandi ayimbwira basiza bararitse ubiziki badaciki kwanza andi je ndagushimiye cyane abwira umuntu w'umugabo yaje byagenze gute uyu yaje bigenze gute je mbonye azambwira ndamuha umugore wiwe rero je nanje ndazi ko umugore we ataho nokorako mu biheze rero sivyo mwiza rutujya uramubonye none ngo ashakikira andi mukanya ahubwo none brother umugore aramufise none namaje ikintu cyatumye ndamuhamagara urakizi nubone ngo cishije nubone ngo nubone cyangwa ngo abone ngo cishije make ngo arashitse ngo ndakanyereye cyenda mutiye ngo mje dukaye ibintu mu murongo umugore wanje arihe point umugore wawe arihe amahera yanje arihe ampedmo byabaye homboka mbengo umugore hajya ngo yagiye ega ni wewe urashaka byari kamumbaza nkanda ujya n'umwana je nogenda mpetsa abwo aravye nayo mu mwanya n'amakofa arayaje umviriza mushide kuba wizanye ngaho ubwo biragenze neza ivyo umugore wawe tubishire ku ruhande ko je nta mwana wampaye avuga ngo andi ungekurira abanika kuja kuraka uwo rero yumva neza yuko ari ready kumpa makofi urayaje ntibaze yuko ibintu ameze ari mikubu sicyani kwambiye muse baba urumva mu umviriza ubuho ivyabona ndi navyo nta kintu kimufise umwangisha mana ntabwandura akabona umunzanisha nisho nivyo ushaka kumenya nivyo ashaka kumenya gusa koresha umwanya man ushaka nkoresha umwanya wako atabakoresheje narakoresha kandi cyo wimariye mu mahera baronse bari nakoresheje kuri kuranyirika inyuma
wewe Jesse umamagaye sinakwirutse inyuma kandi akubashe kubera andi Jesse nari no kukwitaba wewe ori imbwa y'umugabo ifise n'umurizi inyuma pandi imbere abandi babo bafise imbere Imana ishimwe cyane ndanagukengurukiye ngengurukiye kugina sinagwamera none yagusagaje jewe ikintu warayamuhaye ko yashaka kandi yega sinamuhaye inge ndabwira ikintu kimwe none niyo yaheba bigahera Jesse ngaburira imbwa zose nani kandi Jesse ndabyara rero ni imbwa kandi kera yari yitwa Sheri Sheri wa nani antore maneno nisikie sasa mu biheze n'umuntu wawe nyene mwebwe ngo yakwanza mani reka kwanza ivyo gushwana reka twumvikane mani umviriza rero umviriza bro reka tubiyage bihere nta kindi kintu nkeneye umviriza kindi kintu nkeneye nabanza mbwira hamwe reka rero tubiheze reka tubivugane rero vyose vuga nimero y'umusheri wawe tumutelefone kwanza umusheri wawe umviriza reka tumutelefone rero andika wa mtu andika acha tumupira nyoko ni aciye reka tumutelefone ngomba kumutelefone 68 bantu mure kure none nyarusa muranamonywe kwanza ukaguru kwanje kurasha umviriza rero reka wamagare umviriza reka wewe yarafise indero yarafise ubwenge ujya n'umwana wo gutwara abwo uri kirofa wewe komera atigeza kumbaza sawa ishi haraba nyoko wawe yari kuza kukumbaza ziba nyoko nta ofisa warufa ziba tetwa mama ntumurire ko si jewe peti yangu mama ntumurire ko uyubaye ugira isyonko ahubwo ni zahabu atarujya sana wewe utapigwa mbere za watu hapa fanya haraka 68 this kuna mtishia maisha na 64 sasa tugomba dutelefone mani hari kera ubu suko we nawe kwazo gukuniga aniga nuko wamfimye peti wewe ujya musina kugize nuko wamfimye ntari ready wewe allo ni sawa umeze neza Ego. Sasa uko sawa lakini Niko sawa. uko wapi Niko nyumbani. uko mzima lakini Niko mzima. hauna matatizo yoyote Hapana, hauna shida yoyote mwilini sina. kweli niwende mu bukwe kama uyadote rudia udote muzuri umva bose bafise n'ubwenge bungana mbe ubwenge bugize gute umvisi yawe amahigo ugize amahigo soko wangiriki wanyitwarira unabahati sana unabahati sana nda mushidi ndabwira ikintu wewe imani yanagukunda wewe imani yanagukunda ko ntazanye ibyabona uraze ndamubura ne wacugira iki wewe uraze ahubwo ufise umwana ni umwana wa president ishi namba atari bamandi banga mukamenga uri kushitura ndena peti yangu tuza wewe tuza calm down uracara umwana imbere y'abantu bose wibaza ndatugira ukuri umwana so let me ask you why you are here ni umbisi shatani yawe fata inzira ugende wavuze ufise umwanya mutoya mani mwanya jewe nkore ukora ngaha muri certificate baye twumvikane uyiki wangiriki wallahi ndakora izina ry'Imana mushidi jembo abavye bamvye ntacongera wambwa uzume umaziki we umaziki kwanza umviriza rero wewe umviriza raba umere nk'utaha wewe wavuze ko umwanya mutoya andi umviriza wenda uone jendeba jendeba nicho nilikuwa nakwambia sio kingine sio kusema eti nilikuwa nitamtishia lakini kumuhoji sawa kunionya kwa kipi na kandi mushidi naramukoreye ko uragenda baza ubirabe no kuri YouTube umviriza wewe wavuze ko ufise umwanya muto muri umwanya muto rero ufise ni witahira nimba uramuhamagara izo mayibobo nkizo nzusunama singa guhamagara iyo mayibobo yuko nzomwironderera jenye nuyo ntazonanira iyombwa imbwa atanica imazi fresh rero mani rekana niyo voice itahire sha mwene data wirigwe fresh none waje kuki wacu kandi nagendera umwambie ingo basi ugenduriye basi oya mwe kwanye mutekana niyo mpamvu bakwiba amahera raba ingene mwirabura abakora ngaho hose merci beaucoup STV STV, every story matters.